Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri sheni yanyu imwe Rudeni ya Isange TV, sheni ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabaha ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo, akaba ari amakuru cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, aho rero ibintu vyasubiye kuyangara hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na bimwe mu bihangange vya CNDD-FDD na cane bamwe mu bajenerali. General Prime Niyongabo atangaza ko Ndayishimiye agomba gukurwa ku butegetsi. Nimuje kandi hamaze iminsi humvikana icuga kibi hagati ya Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo. Ndayishimiye yipfuza ko abasirikare basubira muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo kurwanayo kugira ngo bafate igisagara ca Uvira, ariko Prime Niyongabo aramutse igisirikare yaramurahiye avuga ko adashobora kongera gufata abasirikare ngo barungike muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo bajye kugandagurirwayo, ngo ko ahubwo bagomba gufata ingingo yo gucungira umutekano w'igihugu haba imbere mu gihugu canke se no ku mbibe z'igihugu. Ndayishimiye rero ntabwo bavyumvikana ko kumwe, ndetse Ndayishimiye yari yafashe ingingo yo kumukombora, ariko General Prime Niyongabo atangaza ko Ndayishimiye adafise uburenganzira bwo kumukura kuko azakurwa n'uwamushizeko, uwo nta wundi binaganurwa ko ngo yoba ari Ponsiye Gaciye ubwenge ariwe yoba yarashize kuri ubu burongozi Prime Niyongabo. Ndayishimiye rero kuri ubu ngubu afise ubwoba ntangere ko isaha n'isaha ashobora gukomborwa. Muravyuka neza ko abajenerali mu Burundi bama baragira amajanja Ndayishimiye bashaka kumukombora. Muribuka ivyashikiye Ndayishimiye mu mwaka waheze ubwo yari afise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho yagira yitabira inama y'abakuru b'ibihugu, cane ikaba yari inama yari kurabira hamwe ku mutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini uhagaze, na cane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Iyo nama kandi yari kwitabirwa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, perezida w'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, perezida wa Togo ndetse na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, akaba ari nawe yari kurongora iyo nama. Ariko bidatevye bamwe mu bajenerali bo mu ngabo z'u Burundi FDNB baciye bategura umugambi wo gutembagaza Ndayishimiye. Bidatevye rero Ndayishimiye yaciye afata ingingo yo gusubika urwo rugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Hari amakuru rero duhose muri iki gitondo yihuta cane, amakuru ashushe cane, nuko bamwe mu bihangange vya CNDD-FDD cane bamwe mu bajenerali harimo na Prime Niyongabo bamaze gutangaza ko bagiye gufata ubutegetsi kandi Ndayishimiye bagomba kumukura isaha n'isaha, kandi ko atazoshobora gusubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Naho mu yandi makuru, mu gihe hamaze iminsi humvikana icuga kibi hagati y'umushikiranganji w'ikigega ca leta Arendi Kumana ndetse na bimwe mu bihanganga vya CNDD-FDD abagiriza ko barimo baranyonora amatungo y'igihugu. Kuri ubu ngubu rero muribuka ko yari yagabishije ko isaha n'isaha agomba kugandagurirwa, ubwo Reverien Ndikuriye umuganga wa CNDD-FDD yamwifatira ku gahanga akavuga ko niba umutekano wiwe utameze neza ese yoba akeneye abazomucungera baturutse mw'ijuru. Vyateje icuka kibi ku mbuga ngurukanabumenyi rero bica bituma Ndayishimiye afata ingingo. Kuri ubu rero perezida Ndayishimiye yagabishije abakozi bo muri ntare rushatsi cyangwa se bo muri ntare house, aho avuga ko atazemera ko abantu bakorera abami babiri. Ivyabaye mu gitondo c'uno muzi kw'igenekerezo rya 5 Nzero uyu mwaka mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntare rushatsi house ni akataraboneka. Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije bamwe mu bamufasha amabanga ko ngo batamukunda, ko ahubwo ngo bamwiyorobeka ko ariko kandi ngo bakorera uwundi muntu. Yabivugiye agashimitse abakozi ko atazokwihanganira uwo wese ariko akorera abami babiri. Isoko ryacu mu biro vy'umukuru w'igihugu ryagize riti: mwaramutse, twabonye ko wanditse ko umukuru w'igihugu yagendeye giturumbuka ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta. Buriya kandi imbere yuko ajayo yabanje kuza ngaha kwa Ntare house. Uyu munsi yifadikanyije n'abakozi bose mu gisabisho twama
tugira mu gitondo icadutangaje ni ingene yaje agashikira mu gisabisho atabanje guca mu biro vyiwe, ubundi yahora yamaca mu biro vyiwe. Yavuze amajambo menshi ahejeje aca aragenda adaciye mu biro, ntavyo twari twabona. Ibintu yavuze vyari bitangaje, yavuze ku vyerekeye abantu biyorobeka ngo baramukunda, yongeye kandi ngo yagenda kandi ngo bagasigara baramuvuga. Yongeye ati hari abasanzwe badatonda ku gihe, ariko kandi bumvise ko nje gusenga baciye bahamagarana baragwira. Mu bisanzwe kenshi hasenga abakozi basanzwe bitwa abo sous contrat, nayo kandi barya bakuru bita ngo abamandateri politike babizamwo ari uko bumvise ko perezida aje. Niho kandi yaca agirirako agabisha abo ba mandateri politike ko bagiye kwibonera ko ngo kubera benshi muri bo banse kumuyoboka. Yavuze kandi ko atazemera abantu bakorera abami babiri. Vyaboneka ko yari aje gutanga ubutumwa kandi bwari bufise abo bugenewe. Ibintu vyinshi yabivuze mu migani, aca arangiza avuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Duhejeje yaciye agenda. Vyaboneka ko hari ikindi gikorwa cihuta ariko inyurana na Ndikuriyo. Perezida Ndayishimiye yavugiye muri Ntare House abandaniriza mu bushikiranganji bujejwe ikigega ca leta, aho atana kimwe cari giteguwe kijanye no kumwakira. No kwibarabara nta basoda bari bashizweho, ni bake banamenye ko ari we aje. Amakuru tumaze kuronka nuko yaganirije bamwe mu bategetsi bakuru muri ubwo bushikiranganji. Urugendo ubwoba ruri mu ntumbero yo gutera intege abakozi b'ubwo bushikiranganji ndetse no gushigikira umushikiranganji Alain Ndikumana. Iyi ni inkuru tugitohoza neza. Amajambo Perezida Ndayishimiye yabwiye abamufasha muri Ntare House asa n'ayashimangira inyinyurana ryabe na Reverend Ndikuriyo. Abakorayo batubwiye ko atigeze abatomorera umwami wa kabiri bakorera, ariko kandi babifashe ko kugabisha abategetsi bari ku ruhande rwa Reverend Ndikuriyo, nk'uko amakuru tubakura abishikiriza. Naho mu yandi makuru nuko Isidore Mbayahaga ngo yoba ari umukozi w'iperereza rya gisirikare. Ubutumwa twahawe n'umwe mu ntwazangabo z'u Burundi yahora mu Rwanda muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, yagize ati ndashaka ko buno butumwa bumenyekana, ntihagire abazoja baragwa mu byo batazi. Aho twari kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo mu bice vya Minembwe, hariho abanyamurenge babiri twari dufise mbere mu mwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Abo bari bajejwe kudufasha iperereza, nibo kandi batwereka abakorana na Twirwaneho maze tukabatera. Nibo kandi badusumira urusaku muri bene wabo b'abanyamurenge. Yamara kandi naho twakorana hari ico twebwe tutari tuzi, nuko ari abapastori bakorana na Isidore Mbayahaga. Igihe tugarukiye mu Burundi nabo twarazananye, erega twapfuye gushika tuza tubona barahinduye umwambaro, bakura uwa gisirikare bambara kurya kw'abapastori, turumirwa. Isidore Mbayahaga ubwiwe niwe yaje kubitorera aca agenda bajanye. Aho niho twatahuriye ko vya biganiro twahora tubona Mbayahaga atanga ku bijanye n'intambara ya Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo yari afise amakuru akura muri abo bakozi biwe. Niho kandi twabonye ko za nyigisho yaza aravuga zerekeye abanyamurenge bari mu Burundi ndetse n'abari imurenge zitari zisanzwe, cari igikorwa gihambaye c'iperereza.
murakunze kuvuga ingene Ndayishimiye amutuma gusuma amakuru mu bategetsi ba CNDD-FDD, ahandi akamutuma ubutumwa yigisha bufise intumbero yo kubwira abarundi ico ashaka kuvuga. Mwaratanze akarorero ingene yatumye Mbayahaga mu birori byo kugurura ya ngoro ya Alain Guillaume Bunyoni muri Nkenga Busoro kugira ngo asume urusaku rw'ibihabera vyose. Ico mutigeze mumenya nuko aho hose vy'ukuri akora iperereza. Nta nkeka rero ashobora kuzobatuka kubera buno butumwa, ariko kandi ni vyiza ko mufasha abantu kumenya neza, ntibaze barihenda ngo yoba apfa kuvuga gusa, ariko kandi ku gikorwa gikomeye c'iperereza. Akorera iperereza rya gisirikare canke iperereza rya Evaristo Ndayishimiye. Ico bikoze urubuga rwiwe kuri Twitter iyo rutavuze ibya gisirikare, ahandi ruvuga kenshi ibyo guhimbaza Ndayishimiye, rukanatuka abatabona ibintu kumwe na Evaristo Ndayishimiye. Ayo makuru murasanzwe murayabona. Reka tunyarukire no mu yandi makuru kandi kuriko biravugwa. Amakuru duhawe n'abari mu bushikiranganje bujejwe ikigega ca leta avuga ko bagiye babona Perezida Ndayishimiye ahaza giturumbuka. Ntiyari yitezwe, yoba aje gushigikira umushikiranganje Alain Ndikumana canke aje gushimangira ivyavuzwe na Reverien Ndikuriyo kuri uyu mushikiranganje. Reka rero turabire hamwe kandi no ku yandi makuru kubiriko biravugwa. Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela we yaraye mu minsi ishize yarashikanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Yashizwe ahabona na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yerekana ko Nicolas Maduro amaze gufatwa ashigikanywe mu bwato bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse binaboneka ko bamupfunze mu maso, bamushira mu matwi ibintu atumva, amaboko yiwe aboneka ko aboshe. Yahavuye yurizwa indege imushikana mu gisagara ca New York, ari naho kandi bivugwa ko azoburanywa. Ejo nyene yaciye yurizwa indege imushikana ari ibohero apfungiwemwo. Ntivyoroshe gutahura ingene umuntu aja kuryama ari umukuru w'igihugu, akavyurwa mu gicuku ari imbohe y'abasoda b'ikindi gihugu. Nicolas Maduro yatwara Venezuela kuva muri 2013. Intwaro yiwe yaranzwe no kwiba amatora be ndetse no guhonyanga amategeko kandi n'agateka kazina muntu bikomeye. Abanyagihugu ba Venezuela bari babayeho mu bwoba bwinshi cane, bacunzwe n'insorensore z'umugambwe uri ku butegetsi zakorana n'iperereza rya Nicolas Maduro. Ntawuzi uko ibintu bigiye kubandanya, naho Perezida Donald Trump we yaraye atangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo igiye gutwara Venezuela kugeza habayeho intwaro yemewe. Ibihugu bitari bike vyaraye bivuze ko ivyakozwe muri Venezuela bidahuye n'amategeko, ariko kandi ntaco bivuga ko bizokora. Ni imvugo isa no kwikurako yo gusa, ubundi isa niriko iraba ukundi. Uwukomeye agiye kuza ariganza mu karere gafatwa ko ari akiwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyapolitike ntibahuza ku vyaraye bibaye. Bamwe babona ko Perezida Trump yari kubanza gusaba urusha inama nshingamateka ikabimwemerera, hama akabona gufata ingingo yo kuja gufata abo yashaka gufata. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tweko tubashikiriza muri iki gitondo. Tudusozera ingaha gusa,
turaza gusubira mu makuru araza kubagezeko mu byone suivre partager ndetse s'abonner kugira ngo amakuru yacu aze arabashikira umwanya n'umwanya kuri no chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibagezeko kandi mu kwa byakora amatohoza.